nziza twariko turaririmba akanako nakanya keza tugomba twumve ijambo rya data wa twese ryatumye dukorana kuri uyu munsi. Ubuza gusanga ari ijambo rigufi ariko rifise ikimazi, kuko uko biri kose turafise ubuzima turimo uno munsi hano ku isi, hakaba n'ubundi buzima bw'abadaye. Ikigwa cy'uyu munsi dufise ni kigwa kigufi kandi atari kigufi, cyangwa ushobora kumva ari gishasha muri wewe kandi atari gishasha, ariko gihinyanyuwe mu buryo butangaje cyane. Umutwe w'ikigwa w'uyu munsi uvuga ngo gutahura k'ukuri kuva kuri data wa twese. Haleluya. Amen. Gutahura k'ukuri kuva kuri data wa twese. Abantu benshi bitwaje uguhishurirwa bahawe n'abana b'abantu batigeze batumwa na data wa twese, nk'uko uno munsi usanga hari ibimenyetso bigaragara bivuga yuko babwiwe batumwe n'uhoraho, ariko mu nyishu bariko baratanga ugasanga zitandukanye gose, birahabanye gose n'ubutumwa bwa data wa twese. Mu nyandiko ziri muri Bibiliya tugomba kuzigana amakenga narirya, kuko namara bivuze imisi yose ababihawe sibo babifise, byo kifye uwundi muntu bitwara uwundi muntu. Uwo muntu rero aza kubihinyanyura uko agomba akaduhereza ivyo bintu, ariko uhoraho umuremyi wacu ahimbazwe, kuko ijambo ryiwe araririnda ku rugero runini ridashobora n'ubwo umuntu yorititura ukunganiki, ridashobora kurangira ridatanze inyishu. Inyishu rero tuyibona mu ijambo ryayo. Uko ikintu cyose cyogenda, uko cyokogwa cyose, uko bogihisha kose, uko cyohinyanyurwa kose, ariko ijambo rya data wa twese riri ngaha kugira ngo ritwereke, arazi uburyo bwo kuririnda kwiraize dufashe mu gihe cy'abadaye. Rero nkuko nababwiye, reka tumaze twifashije amajambo magufi ari muri Zaburi 119 umurongo w'130. Zaburi 119 ku murongo w'130. Havuga ngo guhishurirwa amajambo yawe kuzana umuco guha abatunga ubwenge. Haleluya. Haleluya. Nababwiye ko gutahura nyako kuva kuri data wa twese. Iri jambo rivuga ngo guhishurirwa amajambo yawe data kuzana umuco, kandi ngo guha abantu abatungu ubwenge. Haleluya. Haleluya. Iyo umuntu yahishuriwe by'ukuri ijambo rya data wa twese, ni ibintu by'igitangaza, kuko umuntu uzosanga bavuga bati uyu muntu byagenze gute, uyu muntu abitahura gute, ko tuzi na digirizi wari ngufi, ko tuzi yize bikeyi. Abatungu n'abantu batagira ubwenge, n'abantu baciriritse, ariko iyo uhoraho agomba gutahuza wewe, agomba kugutahuza muri wewe haba umuco, kandi uwo muco ukamurikira abandi. Haleluya. Haleluya. Hanyuma aba yaguhaye ubwenge, uri umuntu uciye bugufi cyane. Mu gitabo cy'Abikorinto ba mbere, tugende hariya, sinteba ngenda mbanguka, ariko ushire ku mutima, ufise nk'akantu hagapapuro ngo wandike ko ushobora kubisoma witonze. Abikorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 6. Tusome mu Bikorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 6. Baravuga ngo yamara tuvugana ubwenge hagati mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge subwiki gihe cyangwa ubw'abaganza biki gihe kigenda bagenda bayoka. Tuvugana ubwenge, niko bibivuze, ntacyo nongerako. Tuvugana ubwenge ariko atari ubwiki gihe bw'abaganzi yisi, kuko bugenda buyoka.
ubwo bwenge bw'abaganzi si burayeyuka burayoka kandi uwundi muntu akaza akamupfuraho agashikira ubwo bwenge bwiwe akongera kubuganza cyangwa akaganza ico giciro ciwe. Mugabo twege ubwenge tuvugana turabugumana gushika gupfa kwacu ko tuba twabuhawe n'uhoraho. Si ubwenge rero bw'aba baganzi isi, ariko n'ubwenge buhambaye butayoka. Indwi, ariko tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana bwari bwagize gute? Bwari bwaranyegejwe ubwo uhoraho yagabiye kera ibihe byose bitarabaho ko bizoba icubahiro cacu. Haleluya, haleluya. Tuvugisha ubwenge bwari bwaranyegejwe, tuvugisha ukuri, tuvugishwa ukuri nako kwari kwaranyegejwe kuva ibihe birebire, byaragizwe ibanga. Hariho ibintu byagizwe ibanga muri iki gihe byanyegejwe, ariko ro yaduhishuriye ubwo bwenge ngo ubwo uhoro yagabiye kuva kera ibihe byose bitarava. Nubwo hari ijambo uhoraho yari yaragabiye kuva kera, ivyo yifuza kubwira abantu kuva kera, ariko usanga bimeze nk'ibitwikiriye. Mugabo uyu munsi dukoreshwa n'ubwo bwenge. Mwabwumvise ko atari ubuyayuka canke ngo buyoke canke ngo butakaza agaciro. N'ubwenge buhambaye. Ushaka kugira ubwo bwenge kugira ngo utahure uku kuri mu ijambo ry'uhoraho, ariko ngo nibwo buzotubera icubahiro. Haleluya, haleluya. Ukuvuga ubutumwa, ukavuga ubutumwa buhinyanyuye bwumvikana. Hariho abantu basanga bariko barabwumviriza ukamengo butandukanye n'ubwo bari bazi, ukumva nyine baragize amagogwa, baragize amaganya, ariko nuko umuntu adashaka kwiyugurura ngo yumve ukuri. Narigeze kubacira umugani w'inyomvyi, ngo inyomvyi yajanye n'izindi nyoni ngo zishitse kumugina aho zisangiswa ziriko ziratuma, none ngo zitangura kurya n'izindi nyoni zo zirarya. Izindi nyoni ati tugende tugiye gushengera ibwami, ariko inyomvyi yoyo ngo yigumira ngaho yirira. Izindi ziragenda nakagani, mugabo sinezera ko arakagani kukuri, nakagani gaca kugira ngo karyohere amatwi y'abantu bateka ingatesheni. Noneho izindi zimaze kugira zirashika ibwami, ya nyomvyi iguma ngaho iracererwa, iswaha zihava zirararura, hanyuma iguma nk'ihava yisubirira iyo yavuye itabandanya iryo rugendo. Abagi inyoni zagiye ku rugendo nazo ngo zirashika ibwami, barazakira barazigabira. None naco gituma inyomvyi ivuga ngo gira twatundi, muvuga ngo gira twatundi, gira twatundi, gira twatundi, gira twatundi, yama muri ayo majambo. Sumugani w'ukuri. Rero hariho umuntu, abantu benshi usanga bahagaze aha hantu bati aha narahagazeho singomba kumwumvinga. Umuntu atigira imbere ngo afate intambwe cyangwa yumvire kwigira imbere, usanga ari umuhombe. Imisi yose iyumvire. Ubwo worya umuceri imisi yose nk'indwi 3, 4, 5 ari umuceri gusurya, wumva vyogenda neza. Uriyumvira kugura akanyama, uriyumvira kugura utuboga, usanze umuntu yatetse utuboga tuvanze n'akanyama ngo dumbemwe akagari, wumva biryoshe. Ngo muga mwijambo ry'uhoraho, iyo umuntu agize icazana gitode tandukanye n'icyo uhora wumva ugwaye. Jenda kigereranya n'imboga zitetse mu nyama, ntari mperutse ndiko ndarya ndumviriza ngatega amatwi, numva ndaryohewe, namba ntaryohewe naho nkagira umuhati haja kuryika ukundi gusha, ariko nama nababwiye. Rero twinge kugira ngo tumenye ukuri. Rero turumvise aya majambo yo mu Bikorinto ba mbere igice cya 2, eka no mu gice cya mbere genda umurongo wa 27. Igice cya mbere aho nyene twari turi umurongo wa 24 havuga ngo ariko uhoraho yatoranije ibipfu byo mu isi ngo imara amazi abanyabwenge. Uhoraho yatoranije ibipfu abantu ataco bamaze, wogira uti nta kigenda, kugira ngo imara amazi abo bavuga bati kuri bari kuri high level. Abari kuri high level sibo bavuga ubutumwa. Abantu bize bakaminuza ubu bwenge ntabwo bafise, ariko ro yatoranije ibintu bigayitse cyane kugira ngo imara amazi ibinyenkomezi. Imara amazi abanyabwenge, sorry. Kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo imara amazi. Ibinyantege byo mu isi ngo imara amazi ibikomeye. Ibinyantege byo mu isi ngo imara amazi ibikomeye.
nuko bimeze mwivuga butumwa ngo none kurya yabihawe gute ngo yarabyize byagenze gute kwiga n'indero ni discipline burya kwigishwa ni discipline nico gituma byita education ariko ubwenge uhoraho yaguhaye burya nikomesha nibwo uhoraho akorera ko nakorera kuri ubwo bwenge bwa education akorera kuri ubu bwenge yaguhaye ubwenge ndemanwa bwawe nibwo akorera uhoraho nibwo akorera ko ntazokorera kuri burya bumenyi bwo mwisi ababyigisha ni bande n'abantu bisi ariko yaraguhaye ubwenge nibwo butuma umwami ashobora kurongora neza nicyo gituma umurongozi ashobora kurongora neza kubera abafise degree badashoboye kurongora abantu icyo nibize ngo batangaze hano rero n'umunani kandi nibyoroshe byo mwisi nibikengerwa mbere nibitariho imana yarabitoranije ngo ititura ibiri imyandege cyo mu mwisi ibintu bitaboneka ibintu bitari bishoboye abitoranye kugira ngo bivuge ni uno musi zosanga hari abavuga butumwa benshi kandi bazi ibintu byinshi kuko bafise umutima wo kwiga ibyo haragomba ni washaka kwiga ibyo haro agomba nawe azogutera intege mu bitugu azovuga ati uyu muntu ashaka kumenya ibintu azogutera intege mbere ushike no ku ntambwe wige n'ibindi abantu batari bazi bibatangaze cyane focus cyangwa intumbero yanje y'uyu munsi intumbero yanje y'uyu munsi mu ntahure navuze ko ubwenge nyakuri buva kuri data wa twese hani jambo ndiko ndiga na cyane cyane naho navuze aya majambo nari focus ku ijambo rivuga ngo Yohana 1:1-3 tugende muri Yohana 1:1-3 Yohana 1:1-3 niho ngomba gufokasinga niho hari n'intumbero yanjye nyamukuru Yohana 1:1-3 havuga ngo uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana haleluya reka twumve kuri iri jambo take attention on this word ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana nagoma ndababaze iri jambo uri kuraryiga I need you to take attention of what I'm saying iri jambo uri kuraryumva wumva rimeze gute ni ry'ubuhanuzi cyanke ni rivuzwe n'uhoraho n'ikibazo niko ndabaza iri jambo uri kuraryumva ni ryanditswe n'umuhanuzi cyanke rivuzwe n'uhoraho inyishu ni oya inyishu ni oya gute ngo ubwa mbere na mbere jambo yahoranye ni n'umuntu ariko arabivuga si jambo bita Yesu si n'uhora ariko arabivuga si n'umuhanuzi ariko n'umuntu abivuze ati ubwa ariko aratanga story ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi uwo jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana iyo bavyarivuzwe n'umucunguzi umwana wa data wa twese hari kuba handitse gutya ati ubwa mbere na mbere jewe jambo nariho kandi nahoranye n'Imana kandi jewe jambo nari Imana turi kumwe ukumva ko ibi bintu bitekenitswe mu buryo bw'akanwa k'umucunguzi cyangwa ukumva havuze ngo umuhanuzi kanaka yavuze ngo jambo yahoranye n'Imana niko Imana yambwiye kugira ngo ariko ni raporo y'umuntu ariko aratanga inyandiko umuntu rero ariko araryigira ati reka twige jambo niki guhorana na data wa twese niki hagati y'umucunguzi n'umuremyi wacu reka tuvyige muri aka gace nyine umuntu muntega amatwi ndashobora kwitwa ijambo ariko umuntu niwe afise ijambo aza kubwira abantu umucunguzi yari afise ijambo rya data wa twese yamutumye idire jambo rya data wa twese niryo jambo
ariko umucunguzi yitwa umucunguzi cyangwa umwana wa data wa twese nukta. Ushobora kuvyumva uti uyu muntu abivuze gute, aracuritse ubutumwa twahora twumva, sindabucuritse na gato, ariko niwe yumvira neza uraza kwigura tahura. Rero ngo jambo yari Imana. Reka zimbize kuri iri jambo, reka zimbize kuri iri jambo umvirize. Iyo ugomba kwiga neza ijambo, amajambo ari muri Bibiliya, ufokasinge ku ijambo Yesu yavuze ubwiwe, umucunguzi yavuze ubwiwe, cyangwa amajambo Imana yavuze ubwiwe, cyangwa amajambo yavuzwe n'abahanuzi. Ibyo bintu bitatu niwo bifokasinga ukabitahura, uzokwiga Bibiliya kandi uzoyitahura. Reka tuje muri Yohana 20 umurongo wa 17. Yohana 20 aho nyene ngoma fokasinga ibitabo cya Yohana 20 umurongo wa 17. Yohana 16. Yohana 20:16 haravuga ngo Yeshua aramuhamagara ati Mariya. Umwe Mariya Magadalena, Mariya wundi bagiye kumva kuraba Yesu ko yazutse, nawe arahindukira amwitaba mu rurimi w'Igiheburayo. Nico cyumba keshi tukatuti twige basha turabe, hari ibintu batwandikira tarivyo. Uwo mwanya Mariya yamwitavye mu rurimi rw'Igiheburayo nkuko tubona mu Vyakozwe n'intumwa 26 igihe Shawuli yavugana n'umwami umucunguzi wacu, bavuganye mu rurimi rw'Igiheburayo. Ariko turiko turavuga ngo byo bihebura mu bituzanira gukora iki. Reka tubandanye. Ati Rabuni risobanura ngo mwigisha. Yesu hanke Yeshua aramubwira ati ntunkoreko kuko ntaraduga kwa data. Munyumvirize cyane, kuko ntaraduga kwa data, ariko ngenda kwa bene data ubabarire, utagira duge kwa se ari we so. Muntega amatwi ngaha, agira duge kwa se ari we so. Hanyuma ati ku mana yiwe ariyo mana yanyu. Umviriza ya majambo. Mugabo hariya handitse ngo jambo ubwa mbere na mbere jambo yariho, yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Hano nahavuze ati ntunkoreko kuko ntaragenda kwa data ari we so wanyu, kandi ntaraja ku mana yacu yanje ariyo mana yanyu. Murumvise? Sindaja ku mana yanje ariyo mana yanyu. Imana yacu niyo mana y'umucunguzi, niyo mana ya Yesu. Ndavuga mu rurimi kumvikana. Imana yacu niyo mana Yesu. Nta yindi Yesu si Imana muri rusangi. Ibintu byo babikuye nta hariho. Urumva? Sindadu babwira uti subiramo havuga ngo atagira duge kwase ari we so. Agira duge kwande? Kwase ari we so. Kabiri, ku mana yiwe ariko arivuga ngo ngende ku mana yanje ariyo mana yanyu. None ibintu babivana he? Please. Iyo twizeye nabi twizera ibitari byo. Iyi ni supporting yo kwerekana ko Yesu ari Imana, kwera du supporting ibintu bitatu bifatanye ngo bice biyokera mu kintu kimwe cyitwa Imana. Ubwo n'ububeshi. Uwo raravuga mu nyandiko zose z'isezerano rya kera ati nduhora nta yindi Mana iri ruhande yanje, nta niyizoza mu mbavu zanje, nta niyimirije kuzoboneka. I am alone, I am unique. Mugabo abantu bakavuga ibintu byinshi cyane. Tugomba kumenya ukuri, umuntu aramenya ukuri, agomba kugutara gutaha. Abashitsi bacu bashobora kumumenya ibyo ndiko ndavuga, umengo byo batsitaza ariko bihangane bumvirize, bateke utekinge serious, kuko niko nabiteguye, niko navyize, sinobisubiza inyuma. Kandi namwe nk'abashitsi bacu no munsi mugomba kuvyumva niko vyateguye ko mwumvi. Haleluya. Sijewe sinanize ko tubabona, sinanze ko muza ngaha, ariko kuhoro yabiteguye uko nyene ati tegura ibintu. Hari habashitsi baza kuza, ni ngombwa ndabivuga uko biri. Nuko rero hano nimba umucunguzi yavuze ati ngira nduge kwa data ari weso, kandi ngira nje ku mana yanje ariyo mana yanyu, agaruka gute kwitwa Imana? Agaruka gute kwitwa Imana? Can you bring me the phone there, please? And munyihanganire gato
singomba kuraba awampamagaye ahubwo n'akantu gateguye kari hano kugira ngo kadufashe mayotas. Reka tugende hano. Reka nsome aya majambo mwumva muri inyandiko. Obstruct. What's the meaning of the word obstruct? Sorry? Obstruct. No. Gusamaza. Gusamaza, yeah. Gusamaza umuntu cyo gusamaza ikintu. Reka twumviriza badusamaje muri inyandiko. Philos Hellenistic Jewish background 50 BC and 30 BC John's identification of Jesus as the article explore the cause of the Hellenistic philosophical context in which the use of the word logos was developed from the idea that the truth could only be grasped through the reason. Nukuvuga hano ariko ratwereka kwijambo logos rishobora gukora riciye muri filozofi y'umuntu. Ni filozofi y'umuntu ricamo ryaciyemo iri logos araritengereza arishira mu ruhande yiyumvira. Ugiye muri nyandiko nyene haravuga ngo introduction. The prologue of John's Gospel makes an outstanding claim about Jesus Christ, the man of flesh who lived among us. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and without him no one thing came into being. And the Word became flesh and lived among us. Look, how today's scientific and technology cultures context are we make sense to the above. Nikute uno munsi abantu tuhari dushobora kwemera ibi by'aba scientific cyangwa na technology kanaka tukemera ku text yo hejuru ari yukuri. In the first place, word is a poor translation. Ibi bintu ni intege nke z'aba bantu bagize mu kubisobanura of the original Greek word logos. Who is translated is Philo, a philosopher, Hellenistic Jew. Numugabo yigize mu gihe cy'ubwami bwa Alexander the Great. Amaze gupfa haciye haba inyigisho z'aba Hellenistic kugira abahindure n'abayuda bose bagendere muri izo nyigisho za gipagani. Niho baciye batwara umufilozofi atangura kuvuga ngo mu ntanga mararangwa imbere na mbere ngo jambo yariho kandi uwo jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Acara bihindo muri translation ni muri comment batanga ngo urazi ngo jambo rero ngo ni Yesu. Urumva ngo bisigura ngo jambo ngo ni Yesu. Yesu ntaba jambo ni jambo risohoka mu kanwa k'umuntu, ni jambo data wa twese yamurungikanye, ni ryo jambo koresha wese jambo ni gikoresho cya data wa twese kizana amajambo. Turi kumwe? Ni gikoresho cya data wa twese kizana amajambo ariko siwe jambo. Uyu mugabo rero niwe yabikoze akora ibintu bitabo. For example, he wrote, urumva mu philosophy byo yanditse. He wrote, the shadow of God is his word. Umviriza. Yani gitutu cyuhoraho. Ikintu kigaragaza ugomba kurabira mu uhoraho ni jambo ryiwe. Ijambo ryiwe ryazanye nde? Ryazanye nde? Jesus. Turi kumwe. Ugomba kubona shadow of God emeri jambo rya Yesu. Ijambo yazanye ariko Yesu siwe jambo. Jambo ni ijambo rivuye mu kanwa k'uhoraho. Yarukanye. Yes. Which he used
reka twumvize akajambo reka mbere hejuru. The shadow of God is his word logos, which he used like an instrument when he was making the world. Wumvise ijambo rero ni rya data wa twese ngo ni igikoresho yakoresheje mu kubaka mu kurema isi. Wumvise ari Yesu ariya ni jambo uhoro yakoresheje mu kurema isi. Gute? Zaburi tugereza Zaburi 33. Zaburi 33 ni mwirukange mwihuta. Zaburi 33 ubwenge nyabwo buva ku data wa twese. Zaburi 33 Zaburi 33 umurongo w'umunani n'uw'icenda havuga ngo isi yose niyubaha Uhoraho, abari mu isi yose bamutinye, kuko yavuze bikaba, yageze bikaguma. Murumvise ijambo yakoresheje, yaravuze biraba, aragera biraguma. He commanded, he ordered the word and be that way. Ivyahindutse yakoresheje ijambo. None ijambo yakuye mu kanwa, reka ndababaze ko Yesu yarahagaze ngaha in the beginning, igihe yarema twumvikane yari ngaha. Mungurikire uhora hari ngaha iruhande yiwe ngo yaravuze biraba, ageze biraguma. Wumva the word yabaye Jesus. The word ijambo ni instrument of God to make the world. Nibyo yakoresheje mu kurema isi. When his son was standing beside there, watching, seeing what the Father is making. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, don't think stranger, but learn. No kuvuga rero tugomba gutahura kugira ngo twizere ivyo tubona ko ari byo kandi bishoboka. Nababwiye mu philosophe nani Fire 50 years BC, 50 years BC, imbere yuko Jesus avuka. Reka mbivuga uko rero uyu mwanditsi wa muraportere nababwira muri Yohana wa mbere mu butumwa bwiza bwa Yohana. Mu butumwa bwiza bwa Yohana havuga ngo yakopinze bya bindi wa mugabo yakopinga. Yani ni comment personnel. Uyu Fire yagize comment personnel. Hey, mugabo ica bituma mu bantu ubu basigura bavuga ngo jambo ni Yesu, jambo ni Yesu. No, jambo ni jambo. Uhoraho yarukanye Yesu aza kuribwira abantu. Ni wumva ijambo data yarukanye Yesu uzoba uri mukuri. Mugabo nuhagara uvuga ngo jambo, aho no hagara havuga nti ko jambo ari Yesu navyumvise nabitaho ni nuwo nyene gusa. Nta bintu ukeneye kumva, ni Yesu gusa. Siwe jambo. Nivyo byonyene. Ni Yesu gusa. Okay. Yes. Biraheze wo kumva mwiki. Ariko ijambo nuko bagutahuza bagasoma bakakumvisha hanyuma gatahura. Yesu rero yazanye ijambo rya data aza kuritahuza umuntu. Byumve rero Yesu ahagaze ku giti ciwe nk'intumwa ya data wa twese, umucunguzi akaba n'intumwa. Niko Bibiliya ivuga. Natwe nakwenza kuvuga kinyuranye n'ivyo mbona muri Bibiliya. Ikinyuranye na Bibiliya urashobora kumbaza dusohotse. Je ntabwo wafise. Urashobora kumbaza dusohotse byagenze gute, wavyumviriye gute. Cyangwa ugafata umwanya ati ndanagutumye uzoze umbarire neza dufise umwanya. I am ready. Yesu rero si jambo, ahubwo yazanye ijambo ya data wa twese. Yesu si Imana, ahubwo ni umwana wa data wa twese kaba n'intumwa. Yohana 17:3. Yohana 17 igice cha 17 umurongo wa 3 bwende. Singomba kuvuga ibinyuranye na Bibiliya, singomba kuvuga kandi ndacyari muri Yohana, bwa butumwa bwiza bwa Yohana bwo nagumyemo kugira mwumve ivyo umucunguzi yavuze. Yohana 17 umurongo wa 3 haravuga ngo, impamvu se Bibiliya musome, haravuga ngo ubu nibwo bugingo budashira, ko bamenya wewe Imana yonyene yiki y'ukuri. Abantu bagomba kugira ubugingo budashira, bagomba gutandukanya kumenya Imana imwe yonyene y'ukuri, atari Imana iri mu butatu. Ivyo bivuzwe n'umucunguzi wacu uwo bita Yesu Kristo. Cyane mu umucunguzi wacu ta Yeshua. Turi kumwe. Bakongera
nuwo watubamenya Imana yonyene y'ukuri nuwo watumye Yesu Kristo. Gutumwa bisobanura iki? Gutumwa bisobanura iki? Gutumwa kujana ubutumwa umuntu akurungikanye. Turi kumwe? Kumu nabwiye ati genda umbwirire Joseph nibi. Uburi ntumwa y'uwo muntu inzani y'ubutumwa hano. Rero hano umucunguzi arahagaze neza ati ngoma ndabajinjibure. Reka kuba munyita Imana mwabagabo mwe mwabivanye he? Ariko ugomba ubugingo budashira. Ugomba kugira ubugingo. Ngo ubu nibwo bugingo budashira ko bamenya wewe Imana yonyene y'ukuri nuwo watumye Yesu Kristo. Distinguished. Biratandukanye. My dear, biratandukanye tuvyumva. Iyo ni philosophical stuff. Bubatse kuva kera kuko babandi ubwo butumwa si ubwabo abari kutwandikira iby'ukuri siho bari baranyazwe barabibatwara haza undi aravyokipa acavyandikwa go ubu abantu bagenda bavuga ngo nemera Imana Data Imana Mwana Imana Mpemu Yera ngo ariko zigahindukira zikitwa imwe barabonye zifise imitwe itatu ni kubera ko imitwe itatu yo kwinjirana ngo bigakunda nimbi hari nukutamenya gutandukanya ibintu Bibiliya ugomba kuyisoma neza twumvikane twumva ukuri uhagarare vuga uti ndiko ndagendera mu kuri kabisa Yesu ntaba jambo Yesu ni utuwa w'ijambo reka tubandanye Yohana 20 ngenda babona hasomye reka tugenda handi gati singomba kubatevya Yohana 12 aho nagumya muri Yohana kwira verifie bya jambo ryo muri jambo riri muri Yohana nyene ho nagumye Yohana 12 ho nagumye kugira ngo mpinzira ijambo uko rimeze 12 murongo w'ine n'umunani 9 haravuga ngo ariko uwungaya reka twumvize jambo wariwe nicavuga ariko uwungaya ntiyemera amajambo yanje ari nikizomutsindisha kuko ijambo navuze niryo rizobutsindisha ku munsi w'umuhero kuko ivyo ntabivuze mvyigeneye ariko Data yantumye niwe yangeze ivyo nkwiye kuvuga n'ivyo nkwiye gusigura wumvise biratandukanye Data ni yaramutumye ivyo akwiye kuvuga n'ivyo akwiye gusigura ibirakwiye kuvuga n'ivyo akwiye gusa n'ivyo vyitwa words. Jesus is the teacher of the word. Numwarimu w'amajambo siwe word. Kuko abantu bigisha ngo ivyagezwe ni Yesu ngo vyaraheze. Yes ari standing alone and teaching the law. Ahagaze hajya mugisha itegeko. Ntabwo ari we mategeko. Ukuri tugomba kukuvuga abantu bakumva. Ariko ntibakwemera gusa kwibera hajya one day kurododora mu mutima w'umuntu avuga ati ego I choose this, I want to do this. Suna musi turavuga tukagenda tukigisha tukagenda ugasigara wibaza kandi wiyumvira. Let's go. Haravuga ngo ndabandanya hajya twari turi kwivyo ntabivuze mbyigeneye ariko Data yantumye niwe yangeze ivyo nkwiye kuvuga n'ivyo nkwiye gusigura kandi ndazi ivyo yageze ari ivy'ubugingo budashira nuko ivyo mvuga mbivuga nkuko Data yambariye nguko rero ngira nga atuko turiga muratandukanije umucunguzi n'ijambo ibi byasizeho Fila umufilosofa w'umuhellenistic 50 years before Christ yari yaravyanditse uyu muraporotero muri jone rimwe apikinga bijanye ijya comment ya Fila abari yazana ngaha ntabwo ari byahumetswe n'uhoraho ntabwo ari vision of the prophets ntabwo ari a message from Jesus mouth no ni umufilosofa Fila Philo Fila niwe yafilosofye ibi bintu abantu babiryamamo babigenda mu kuntu nta kuri kurimo shobora kugira opposition n'abazibona bose bakagira opposition ariko nukuri reka rero Yohana 3:16 nagumye muri Yohana to verify kugira ngire verification ya Yohana rimwe ngire verification gene muri Yohana 3 ni byinshi aha muri Yohana nozunguruka gacasanga wa murongo bavuze hajya uryamye hasi nturi variable
nturi valable kabisa. Ushobora kuvaliyunga ukawuha valere agaciro ariko utari valable mu bijanye n'inyandiko. Yohana 3:16 n'umurongo everyone knows. Umuntu wese arawuzi by heart. Uwavuze ati Yohana 3 bavuga ngo iki? Ana numwe atawuzi n'umurongo wizwe mu bwenge mpaka ku rugero rwo hejuru. Havuga ngo kuko urukundo, tugende neza twumvirize. Kuko urukundo, listen, focus on me. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Haleluya, haleluya. Kubera iki Imana itavuze kubwo urukundo? Iyi nyandiko ya Yohana, kubwo urukundo Imana yakunze abari mu isi yatanze Imana yungirije iyindi Mana ipfa ku musaraba kugira ngo abamwizera bose ntibazopfe rubi ariko bahabwe ubugingo budashira. Ariko ngo yatanze umwana wayo kugira ngo abamwizera, kwizera uwo Yesu, wizera amajambo Yesu yazanye, ngo yavuze ati simvuga ivyo nigeneye ariko mvuga ivyo numvanye data canke ivyo data yampaye. Kandi nutanyumviriza ibi bizogutsindisha ku munsi w'urubanza. Nivyo bizogutsindisha. Nturotsindwa nuko uvuga iryo jambo Yesu, uzotsindwa n'amajambo Yesu yazanye arukanywe na se ntiwayakurikira. Uko niko kumwizera. To be convicted by someone. Nuvuga ubaye convicted by Jesus. Ajama jambo yarungikanywe na data wa twese nivyo bitumubaho kuri wa munsi utazotsindwa n'urubanza. Ngomba ndangize. Hari byinshi nari kuvuga ariko taking serious ibi bya fire biri mu mutwe. Tugende muri Matayo 2 ngomba ndangirize ngaho nyene. Matayo 2:7 umurongo 46. Ibiri n'indwi umurongo 46. Umuntu aca yiga ati none ibintu byagenze gute, usigara wibaza nakantu kaguma kadoronga mu mutwe kakubaza. Urufu rwa Yesu, urufu rw'umucunguzi ku musaraba, yavuze ati uhereye 4:5 uhereye ku isaha ya 6 ubwira kabiri bukorana mu gihugu cyose gushitsa ku isaha y'icenda. 4:6 ngo ku isaha y'icenda Yesu asemerera n'ijwi rirenga ati Eli Eli lama sabakitani, risobanurwa ngo mana yanje niki kukumbebesheje. Imana yatabaje yindi mana what power? Ko yari Imana ni kwereka yatabaje ngo mana yanje. Nukuvuga data wa twese ese niwe mana yiwe yariko aratabaza. Reve kakirakana suba rugabo aje aho baba mukundi mwana mukubise yajararira nyereka ngo baba ngona urangubise ntihora mwana ntihora mwana ndaza kumukubita nkabe cyakonja kumukubita kugira ndamuhoze yaza kuri je wariragurika ngo ndamuhoze. Jesus ku musaraba yaratakambye aravuga ati data abayo mbonye he ndatesetse niki kikumpebesheje. Imana itabazi yindi mana hawe muranduye. Ibi ni bintu byabaye ingorabahizi abantu tubigenderamo imyaka n'imyaka ngo biranditswe ngo Bibiri yera iratunganye gose, ariko sinibuka umurongo neza mengo ni muri Yeremiya 15:19. Reka ndabe ko ariho aha ndahakekeranya, sinumva ko memoire yahafashe neza. Reka tore ni ntasanga ariho naco nzohabwira uwundi munsi. Reka ndabe sinahafashe neza umutwe ni wahatoye neza, ariko reka ngende ndabe muri Yeremiya ndabe ko byo bari byo ibitaba byo munyihanganire. I think it is not. No, it is not correct. Okay, havuga ndahazi mu majambo havuga ngo niwamenya gutoranura ivyingira kimazi ubikuye mu vyimbura kimazi uzombera nk'akanwa kanje je uhoraho baze baguhindukirire ariko we ntuzubahindukirire.
Haleluya. Haleluya. Numenya gutoranya ivy'ingirakimazi ubikuye mu vy'imburakimazi uravuga ati uzocumbera nk'akanwa kanje kandi ntuze wemere guhindukirira abo bantu ariko bo baze baguhindukirire. Turiho ngo tutoranye ivy'ingirakimazi biri mu vy'imburakimazi maze abarizo tugenderako. Abitesalonike ba mbere igice cya 5 murongo wa 11-20 hari amajambo avuga ngo tugerageze byose ariko tugumye ibyiza. Hari ibintu twagerageje, hari ibintu ushobora kuragerageza ariko hagarara neza kugira ngo rabi icizi cyarico umaze kubona icizi cyarico abari cyo hagararamo kugira ngo ubandanye urugendo rwawe ugutegura kuzoba mugame Twese. Yohana 14 murongo wa 28 Yesu aravuga ati ngiye kwa data kuko data ari wanduta. Umva akuma yerekana ati sindi mwoje muri ivyo washiramo data ni wanduta niwe ngiyeko. Nuko rero ijambo ryacu ryari hagaze ku mukuru w'amajambo uvuga ngo ubwenge nyabwo buza buvuye kuhora kandi urayatoranije ibinyantege nke ngo amara amaze ibinyenkomezi atoranya ivyo mwisi bigayitse kugira ngo amara amaze ivyo bisi bishizwe hejuru. Ubwenge rero tuko turakoresha n'ubwaranyegejwe kugira ngo ntitububone ariko ikiringo tugezemo ni cyubwo bwenge kugira ngo duhishure ivyo abanyabwenge banyegeje kugira ngo twe tubitahure. Rero mwese mariko muri iki kigwa ni icigisho ngomba wige utahure. Aho utasobanukiwe ufise akanya uzone telefone. Aho utasobanukiwe ufise akanya uzompamagara uti ngwino mutama hari ibintu ntasobanukiwe hajya. Twicare numve gose twe ntidutinya umuntu atubaza niho tunezerwa. Ntuzove mu rusengero mushengira turashikanye gira makenga. Mutamwe yambwiye ati data yambwiye ati mwana ni wiga ntuze wemere utabagije. Ntuze wemere ikintu na kimwe utabagije ushika umutima wawe utungane urumva ko bikwiye hanyuma ufata ingingo. Rero ufise ikibazo nyandikira. Ufise ikibazo mpamagara jenzo gusanga mu rugo hanyuma kiya kibazo ufise tukiganire kugera aho utahura ivyo niko ndavuga. Rero jambo kuba yahoranye n'Imana kandi uwo jambo ngo yari Imana biri contradict with the Bible ni philosophical stuff byakozwe n'uwitwa Philo Hellenistic Jew mu gihe cy'inyigisho z'abagiriki kuko aribo bari batwara isi. Abantu bose bariko baratwumviriza murakoze cyane uhoraho abazigame kandi musobe kugira ubwenge nyabwo buva kuri data wa twese kugira ngo bukugurure umenye gutandukanya ikibi n'iciza. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru ndagukengurukiye cyane kubw'isizi ry'imbabazi zawe tugiriye uduhaye aka karyo kugira ngo twigire hamwe aya majambo ngusavye nguhezagira abayumvise abafashe abashoboze. Ego ndazi ko hirya no hino kuko turi kumwe n'abandi benshi kuri online hari abantu benshi turaza kuronka ama comment ariko ndizera ko ibice 80% data bishobora kuba comment yubaka kandi ifasha abantu twagendeye mu nyigisho z'aba Hellenistic igihe kirekire nico gituma ububwenge bwongere kugaruka kundi gusha kugira abantu bawe biga ukuri kandi bageneye muri uko kuri. Urakoze ndasabye ngukugirire neza wamuduha ubwenge wantwame dutahura ijambo ryawe kugira ngo tugendere mu byo twizera by'ukuri atari vyononekaye atari vyongeweko canke vyagabanijwe. Urakoze kubitwemereye tuvyambaje twizeye mu izina ryawe rihambaye kandi gitinyiro. Haleluya.